twaje twese ngaha kuri iki kibuga kugira ngo dutanguze icese inyigisho zijanye no kwitegurira amatora na cane cane itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka uza w'2027. Nariko ndiyumvira nti mbega aho twaherereye twiga inyigisho zijanye no kwitegurira amatora ntituramenya. Nasanze hariho n'ubundi abo buca biga ingene batora, kuko mu mwaka uheze hariho abari bafise imyaka 17 batari bwagere gutora, none ubu bageze. Abo rero barakeneye nabo nyene kwigishwa ingene botora n'ingene bitegurira amatora. Izi nyigisho rero nivyo nibo kwiga bonyene zizohabwa abenegihugu bose muri rusangi, ariko cane cane hariho imigwi itandukanye igize igihugu c'u Burundi, nibo bategerezwa kwiga kugira ngo bategurwe kandi bitegure kuzokwitaba iryo tora ry'umukuru w'igihugu atanumwe akumiriwe. Kubona rero mwaje mungana uku ni ikimenyetso kuri twebwe cerekana agaciro umwenegihugu mu Burundi aha demokrasi muri iki gihugu cacu. Amatora n'uburyo abenegihugu bahitamwo abayobozi babo atagahato katagitsure, bakitiramwo uwo babona azobagirira akamaro baravye imigambi yiwe ashira imbere. Amatora twavuga yuko ariyo nkingi ya demokrasi n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko, kuko atuma habaho ukubisikanya ku butegetsi kandi mu mahoro. Nkuko biri mu ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu, intwaro ya Repubulika y'u Burundi ikomoka ku benegihugu, nibo bayishinga kandi nibo iharanira. Mu ngingo y'indwi y'iryo bwirizwa shingiro nyene niyo itomora ko abenegihugu ari bo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera ababaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro canke bakifatira bo nyene ingingo zizorongora igihugu biciye mu matora. Abenegihugu rero nibo soko vya vyose, kandi abenegihugu, iyo tuvuze abenegihugu hariho abazi ngo n'abatari mu nzego z'igihugu. Na jewe ndi umwenegihugu, umusitanteri ni umwenegihugu, umushikiranganje ni umwenegihugu, umushingamateka ni umwenegihugu. Twese rero abenegihugu ni twebwe turi isoko ry'ubutegetsi mu gihugu. Kuba isoko rero no kuvuga yuko ni twebwe dushiraho inzego twipfuza ko zoturongora. Tumaze imisi tuza turaganira n'abantu hirya no hino. Hariho abantu bavuga ngo nta kamaro ko kwirirwa turaja mu matora. Nasanze babivugamwo ku mvo zibiri. Bamwe bavuga ngo none ngo twirirwa turaja mu matora gute, ngo kandi ngo bavuga yuko uzotsinda tumuzi, ngo twirirwa turaja mu matora kubera iki, ngo kandi ngo yamaze kumenyekana. Iyo hageze ihiganwa nta mugwi n'umwe mu nkino utavuga ko uzotsinda, ndetse n'uwama utahana igikombe uguma uvuga uti nije nzotahana igikombe, muga abandi ntibaca baheba guhiganwa ngo nuko hariho umugwi uzotahana igikombe. Ahandi hoho umukino ntuba wabaye. Hariho abandi bavuga bati ntitwota umwanya. Nivyo abo babivuga baba babonye ibihugu bitigera bija mu matora. Hari ibihugu bitigera bija mu matora kandi
muzosanga biteye imbere babayeho neza nta njyane usanga bafise. Abenegihugu nibo bitorera bonyene ingene igihugu cyabo corongorwa. Hari n'abandi rero bavuga ngo sinoyajamwo nzotsindwa, ngo ndazi yuko hari n'abavuga ngo bazoyiba. Nagandabwire yuko amatora ni igikorwa ca twese kandi dutegerezwa gucungera uko bigenda kose. Nico gituma rero atanumwe yohigimanga iyo hageze igikorwa c'amatora, kuko niyo nzira twebwe abarundi twitoreye. Ayo matora rero ategerezwa kugirwa ku biringo bizwi mu mwidegemvyo kandi hubahirijwe amategeko, ku buryo abatora bose bashobora kwitorera ababaserukira, bose bagafatwa kumwe atawimiriwe, kandi byose bigakorwa ku mugaragaro, bigatuma hashobora kuba ihiganwa ribereye mu vya politiki. Amatora si igikorwa gisanzwe, n'umwanya uhambaye aho abenegihugu baronka akaryo ko gutanga iciyumviro cabo kiri ku mutima, duciye mu kwitorera, na cane cane gutora ingene igihugu corongorwa n'abakirongora. Igikorwa nk'ico rero kirasaba ko abegwa n'amatora bamenya akamaro kayo mu buzima bw'igihugu no mu gukomeza intwaro ya demokrasi. Amatora rero tuvyumve neza, si amatora ya seni, n'amatora y'igihugu. Umugwi wigenga ari ujejwe guhagarikira amatora n'umugwi w'ubuhinga, n'umugwi w'abahinga, ariko umwe wese arajejwe gukurikirana ivy'amatora. Nico gituma ubutovye amatora abatobeye Uburundi bwose, abatobeye abenegihugu. Muvyumve neza, umuntu atovye amatora ntabatobeye seni, abatobeye igihugu. Nico gituma umwenegihugu wese afise uburenganzira bwo guhagararira amatora, akaraba neza ko vyose bigenda biri ku rutonde. Duhiriwe duhishije hano mu Burundi, iyo dutoye dutorera aho nyene, tugaharurira aho nyene, kandi tugaharura ku mugaragaro, hakaba icegeranyo, abaserukira bitoza bakagenda mbere bagifise. Ivyo birerekana yuko ari amatora koko aba ku mugaragaro. Bavukanyi, izi nyigisho turamutse rutanguza uno munsi, mumenye ko zifise akamaro mu itunganywa ry'amatora no mu gukomeza intwaro ya demokrasi. Mu nyigisho z'uno munsi cyane cyane nagomba yuko dushimikira ku ntambamyi zikunda kwibonekeza mu bihe by'amatora, kugira ngo umwe wese agire umwitwarariko izo ntambamyi ntizize zisubire kudushikira. Ngo igiti ntigikora mu maso kabiri, kandi ngo umuntu akubeshe ubwa mbere ukemera ugahendwa, ikosa riba ari uwaguhenze. Aguhenze ubugira kabiri ukemera ukajaranya abahururu, ikosa riba riri kuwaguhenze. Mugaguhenze ubugira gatatu ukavyemera ukajaranya abahururu, ikosa riba ari wewe. Nta muntu ahendwa gatatu ngo bikunde, ikosa riba ari wewe. Nico gituma rero ari vyiza ko tuzaturaba intambamyi. Intambamyi ya mbere yakunda gushika mugubu ntishika, ni intambamyi yari ijanye n'amahoro n'umutekano. Ngo nta usomera induru ivuga, ndetse nta kintu na kiwe gishobora gukorwa hari induru. Amahoro rero niyo nkingi ya vyose. Mu gikorwa cerekeye amatora hoho, umutekano urakenewe cyane. Aho rero turavuga umutekano mu gihugu,
ndetse n'umutekano mu mitima y'abantu. Iyo twimirije amatora murazi ko hakunda kuba ibihuha byinshi. Ivyo navyo birahungabanya imitima y'abantu, ugasanga imitima iri mu kirere. Muravyibuka nko mu kahise amatora yegereje, waza wumva ngo hariho abantu bakurana amenyo, ukabona abantu barahungabanye, ngo hariho ngo abaterana agashinge abantu bagahungabana, ngo hariho ngo barukoti. Ivyo byose ugasanga ababizana no kugira ngo bahungabanye imitima, bahubisha abantu. Mu bisanzwe bwirizwa shingiro riravuga yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu gitangura umunsi arahiriyeko, kandi gihera uwo munsi nyene. Hariho abantu bari baramenyereye yuko umukuru w'igihugu yahora arahira mu kwezi k'umunani, hanyuma murazi ko twahuye n'ivyago, umukuru w'igihugu akarahira mu kwezi kwa gatandatu. Dutegerezwa kwiha ikiringo cyo kugira ngo amatora arashobora gushika hakababanganya, cyane ntihagire ukwiza bya bice 50%. Ico gihe barasubiramwe amatora gushika barose ubu wa mbere. Murumva rero iyo habaye inshuro zibiri z'amatora bidusaba n'imiburiburi umwanya muremure. Nico gituma mwama mubona dutunganya amatora kare kugira ngo bishitse ntituze tubura umwanya wo gutunganya amatora, kuko dutegereza kuguma turaba wa munsi umukuru w'igihugu yarahirirako niwo munsi uwundi arahirirako amatora aheze. Vyumvikana yuko rero ikirangaminsi gikurikirana ingene ibimeze. Ntagire rero uzohava beshuza umugwi seni ko uragira ikirangaminsi c'amatora ngo have yibaza ngo bahuvye. Intambamyi igira kabiri ikunda gushika ni intambamyi zijanye n'uburyo. Kera mu Burundi ngira ngo nico bituma vyagenda nabi, kugira ngo tugira amatora hategereza kuba abantu baduha amahera y'amatora, hategereza kuba abantu baduha imfashanyo, twarinda gusaba. Umuntu rero amaze kuba ari wagutunga mu rugo rwawe, nawe ntabura agatego aza gushira muri urwo rugo. Hajya mukazobona umugabo w'inyuma ari wavuga ati nzokubungabungira abana, muze mumenye yuko atabuze inyungu arondera. Kare rero niko vyari bimeze. Tumenye ko amatora na y'abarundi, sa y'abanyamahanga, na y'abarundi nibitwega twebwe nyene. Amahera rero akora mu matora ni twebwe nyene dutegereza kuyironderera. Ariko hariho ico ngira mvuge muze kugisigara muracinovora. Burya mu bisanzwe naragiye ndarimbura nsanga umutumba wose niwo uriko aho batorera, ico twita centre yo gutoreramo umutumba wose. Jere ivyo maze kubiraba vyatumye niyumvira, burya abantu bo ku mutumba ko bazinanye bose, tuvugishije ukuri amatora yo dutwara amahera ngahe ko dutorera ku mitumba iwacu? Nitwiyumvire amatora yo dutwara amahera ngahe ku mutumba iwacu? Turazinanye twese kandi mu mitumba dusanzwe dutora. Ntanja karorero hariho umugambwe urimwo abanywanyi benshi, umugambwe CNDD-FDD utunganya amatora kuva ku nzu 10 gushika mu gihugu cyose. Twobaza abarongoye umugambwe CNDD-FDD
twosanga bakoresha amahera ngahe kugira ngo batore izo nzego zose. Hariho n'ikindi maze kubona, mwishure ko dutora abaderege dukoresha amahera ngahe, tukarira ngo dukeneye amahera y'amatora kandi amatora abera ku mutumbi wacu. Turazinanye. Burya ku mutumba hari miliyoni 5 tworondera kugira twigirira amatora iwacu. Rero tuzi uwitoza, abitoza ahubwo nibo bakenera amahera menshi kuko bo bazunguruka igihugu cyose biyamamaza. Abo barakenera amahera menshi. Mugahageze gutora twe dutorera ku mutumba. Hitoje Miburo na Karaveri, hakitoza na Minani. Ku mutumba aba yaraje kwiyamamaza tuba tumuzi. Noye tugiye gutora, ikigoye ni giki? Amatora tuyatunganije ku mutumba. Ako ndakabahaye kugira mugoye mwiyumvira. Kubera iki ndavyiyumvira uko? Ubuje niyumvira imbona kazoza, sinkibona ibintu biri ngaha. Niyumvira imbona kazoza. Mu minsi heze twarasuzumye turaba ibijanye n'inyigisho mu mashure n'indero mu mashure, dusanga vyaratitutse. Turiko turabiraba neza dusanga cyagiye hari amashure y'indaro. Kijya gihe hari hakarusho mu nyigisho n'indero mu mashure. Ndetse turanaheruka no gusuzuma turi kumwe n'abantu nova ko ari bihangaje mu bijanye no gutunganya ivy'inyigisho mu mashure b'abarundi bakorera hanze. Twarabiravye neza dusanga koko amashure tugize amashure y'indaro byo bari vyiza. Nabajije umukuru w'umugwi uje gutegura amatora seni, hanyuma ambwira ngo amahera ategekanijwe ngo habaye gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80. Nshasanga izo miliyaridi 80 twoshobora kubaka mu ikomine yose indaro y'abanyeshuri kuri lycée communale. Twoshobora ayo mahera tukayubakisha indaro kwikomine ayo mahera yose miliyaridi 80. Muga murumva yo tuyajanye ku matora bera ku mutumba turayajanye. None nk'ubu iyo togira twese ko turi umutima n'inama turi kumwe tubavuga tuti ku mutumba niho dutorera, nta mahera menshi akenewe, tugaca dufata ayo mahera twari kujana mu matora tukubaka indaro y'abanyeshuri komine yose karonka nk'indaro y'abanyeshuri 1000. Nta kintu cyo kwiyungura muri kazoza ku Burundi cyo kwiyungura. Dukwiye kuza turiyumvira. Je narasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere kuko ubu dukorera ku mbona kazoza turabiyo tuja. Ibihugu byose vyateye imbere nasanze ari ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabe igihe ibihugu byose tubara ko biteye imbere vyatereye imbere kera na demokrasi ntihari bwaze harabami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bukeye uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Mushake murabe haba mu karere wacu musaga kiriko kiratera imbere. Mushake murabe haba i Buraya habe hariya muri Aziya nivyo bihugu bitera imbere. Gufata ayo mahera jewe ndayikenereye murumva nk'ubu mu mashure nimwiyumvira ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana. Muvyiyumvire. Mugabo handakazanye kugira ngo mukinovore. Erega iki gihe ni inyigisho nyereza amatora. None amatora ntidushoboye kwitunganiriza ku mutumba. Nta nuwo kwiba. Kubera turazinanye. Nta wotora kabiri turazinanye. Abashinga amateka ntizopfa tutoye abashinga amateka bashika 1000. Muga turi miliyoni 12 zirenga. Ugasanga imitima iri mu mutwe. Kubera iki? Aho gukora ngo uzurye wakoze ushaka kurya uhembwe gusa bagukoze mu ntoki. Ibi byose ni vyigwa tuza turagerageza kuraba. Amahera yo ni muyazana. Yazane uko amatora ni gwanyu. Ndiko ndabereka ayo mahera ko ezo twahisemwo no kuvuga ava mu makori n'amatagisi. Nta muntu ashobora gutanga ikori atigeze yunguka. None rero
ko ari byo twahisemo nidukore cyane duce rutaga ikori kuko twungutse. Amahera ava mu makori n'amatagisi, itagisi kugira ibeho nuko haba hagiye abantu gusuma. Kugira usume naho bufise amahera nararondegwa. Tuze rero turaraba mwene utwo rutambamye nk'intambamye y'uburyo Jesse numva twoyikura mu nzira. Iyo amahoro twarahejeje kuyikura mu nzira, intambamye ijanye n'amahera aho twoyikura mu nzira. Nibaza yuko umugwiseni mu byo bazoza barayaga n'abene igihugu muri izo nyigisho nico kizojamwe. Ingene twogabanya amahera ajanye n'amatora. Tuze turagabanya kuko igihugu cyose kirafise ingene citunganya. Ingorane zindi dufise nuko umenga amatora asa y'abarundi nayo abanyamahanga, ngo abanyamahanga bongaya, ngo abanyamahanga ngo bategereza kuyemeza. Ninde yakubwiye ko amatora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga? Yemezwa n'abarundi nyene. Muga kubera twamenyereye umukoroni ko ntarabona abafaransa barabatumira ngo nimuze kugira observation y'amatora gayene, ntibarigera babatumira. Twebwe umenga twigiriye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere. None oni iyase twebwe abarundi tuyemera, ingorane nizi. Ingorane ziri he? Ntituraberera amahanga, twe turaba abarundi. Hariho ibihugu bitigera bija mu matora, ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baja mu matora. Hariho ibihugu badaharura ibiringo, ko nama mbona duhurira muri oni. Mugabo kazubona ngo urumva ngo tutagize uku ngo abazungu ntibazovyemera. Ahubwo vuga uti abarundi ntibazovyemera kuko nivyo abarundi. Amatora niko kwikukira nyakuri nayiwacu, ni twebwe tuyemeza kandi ivyo twemeye nta numwe ashobora kwibeshuza. Ningene igihugu gitwagwa kandi abarundi nze ndabakebura. Je mporambaza nti mbega umunyamahanga arafise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'u Burundi? Kw'igihugu cyose citorera amategeko ajanye n'ingene kibayeho. Ukaza wumva umunyamahanga gwibwirizwa shingiro ryanye ariraba kwiki ko ari giwacu narabigi wabo. Hari abantu muranza mbona ngo ngiye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ngaca ndabaza nti mbe baje bacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'u Burundi canke code civile? Nta burenganzira bifitiye. Tureke kuraba amahanga, ni turabe twebwe nyene abarundi. Amatora nico kimenyetso cerekana ko twebwe ari ivy'abarundi. Ntitusubire rero kuza turakora ngurumva ngo bambonye bakubonye nivyi wawe. Vuga utabene igihugu bambonye. Vy'amategeko nibindi bikunda gutera intambamyi. Amategeko murazi yuko nta rukino rutagira amategeko. Naho bitaba vyanditse amategeko ariho. Bavuze ko amatora atangura 12 mu gitondo, ni 12 no mu gitondo. Bavuze ko arangira ku mugoroba 12, arangira 12. We wacere ukazi nyuma ya 12 ntubaza warenza amategeko. Muhora mubona no mu rukino rw'umupira w'amaguru horoje. Hari abaja ku ruhande baca bahanwa. Tumenye gukurikiza amategeko mu bijanye n'amatora kuko ata discipline ihari ntibikunda. Mpora nkunda abantu bizindukira bagatora bagaca bigira gukora mu nyuma akabaza ngo mbe ntibirahera ngo garuke kuraba ingene baharura. Barizindukira burya tuzindutse neza sinavuze ko amatora bera ku mutumba. None ku mutumba ni birometero bingahe? Twoshobora kuba saa 6 twese twahejeje gutora. Umutumba bakaba bafise icegeranyo bagaca barungika kw'izone. Zone agateranya agaca arungika ivya zone. Izone nazo zishitse mu komini gateranya gacirungika mu ntara bagateranya intara uko ari 5. Mukaza mubona twabihejeje vyose. Nta kintu kigoye kirimo. Reka rero tureke kwishiramwe insinga, tureke kwiboha mu mitima ngo amatora araje. Tubikore n'umutima wugurutse urimwo urukundo. Kuko twe twikenereye yuko igihugu cyacu kibandanya urugendo rurora kwiterambere. Nta gikorwa rero kitagira amategeko. Aha rero ncanya kara cyane cyane abanyamigambwe
kubera nibo bakinyi bakuru. Mu gukina rero hariho amayeri, abantu bagira amayeri, bavuga ngo nakajede, ngo guhinyanyura. Abanyamigambwe mwumve yuko amategeko y'urukino ateza kubahirizwa, kandi abakinyi ntibaca bankana, kuko twese turiko turoderera igihugu. Ayo mategeko aturaba twese atanumwe avuyemwo. Rero twese twumve yuko mu rukino twokurikiza amategeko atakuyaca ku ruhande. Umugwiseni rero burya ujejwe kuraba urenga amategeko ukamufatira ingingo. Twavuze tuti uzobona ikosa ribaye arivuge aho nyene, kubera iki barindira kuraba ivyavuye mu matora kugira bavuge amakosa yabaye? Uribonye rivuge, utazorivugira ngaho yaribonye ntazahengere bahejeje kuvuga ivyavuye mu matora ngo avuge ngo haharabaye ikosa, kiretse avuga ati mwanteranirije nabi. Iyo bavuze ivyavuye mu matora mu bisanzwe wewe urateranya ukavuga uti je mwanteranirije nabi, muri iyi komine na Rosaya, muri iyi Ndonkaya nteranije je mbonaya, bagaca gusubiramwo bagasubira guteranya. Muga kuvuga ngo hariho ngo watoreye uwundi kandi warabibonye ntucu bivuga, ubu uri umugizi wa nabi na wewe, ubu uri ntovyi. Mu matora mu 2025 hariho abantu bavuze ngo amakosa yabaye ku tuzu tw'amatora. Ndababajije ntimbwira hariho kugira ndabitohoze, ntibigeze bambwira gushika n'uno munsi. Hariho naho bambwiye ngo amatora ngo yatanguye ngo saa 10, hariho umugumwe wabivuze ngo ahantu ngo amatora yatanguye saa 10 ngo 12 ngo amasanduku yari yuzuye ngo kuburyo abatora bataronka aho bashira amakarata y'amatora. Ndababaza ntimbwira hariho kugira ngo je kugira itohoza, gushika kuri iyi saha ntibarigera bahambwira. Vyerekana ko baba abantu bashaka gusambura igihugu, bashaka gutera uruhagarara mu gihugu ku binyoma. Ivyo navyo nyene tuvyige ingene abantu bazohanwa, abantu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu kubera kubesha. Wavuze ko uzoja kuba inderezi, vuga ukuri, ureke kubesha. Ngo jewe ngo kubera rero ngo bavuga ko atawunegamiye ngo reka mbeshe igihugu kije mu mudugararo ngo amatora yagenze nabi, kandi yagenze neza. Umuntu yazobona ahantu habaye agakosa na gatoyi, amaradiyo hari naca bivuga ubwo nyene kugira ngo tubitorere umuti ubwo nyene. None abahejeje kuvuga amajwi tuzoja kubitorera umuti gute? Uwo muntu abivuze aba ari umugizi wa nabi, abashaka gusambura. Ibindi abibwiye cyane cyane aba observateur muba muhari, kuko ni mwebwe baranzumeni, ni mwebwe muca mubwira seni muti bimeze uku tubihindure, turabingere tubikosora. Mwebwe muri mu mashira hamwe yigenga muvuga ko mudaharanira ivyicaro vya politiki, mugabe yo wemeye rero kuba indongozi yiyemeze. Rero nagira nsabe abantu binderetse mu matora mubimvuga kuri, kuko niyo abanyepolitiki bo bahaririye, mwebwe ni mwebwe muca mufasha seni mu guca urubanza. Ntimuze rero kuvuga ngo tuzorucira mu gihugu hariya, nimubanze murucira aho habereye amatora, kuko rubanza rw'itongo ruciribwa kwitongo nyene. Muvuga muti ku mutumbuyu amatora yagenze nabuku tuyakosore, erega yagenze nabi turashobora no kwihagarika tukayasubiramwo. Muga muvuga hariho. Nsabe rero abantu bazoba barabeza amatora, mwe muragira ikintu kimeze nka tableau ku mabiro yose, observation ico mwabonye, ico mubonye muca mukivuga ngaho uti naha. Kandi rero nagira ndababwire seni, nababwiye ko ari umuhagarikizi w'urukino, mugo urukino n'ugwa igihugu. Harya umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni wajejwe amatora kwizina ry'igihugu, niwe abijejwe, niwe ajeje igisata kira amatora. Seni nayo numuhinga tugenda kugira ngo agende guhagarikira urukino. Nico gituma aba mu mugambwe ataho mu mugambwe, twebwe dukeneye n'umuntu ahagaze neza nk'umuntu w'umuhagarikizi w'urukino. Nico gituma nguma asubiramwo umurundi wese abahagarariye amatora kuko nayiwe. Iyindi ntamavni nabonye ni abantu bigora ko bemera ibyavuye mu matora. Hari habo bigora kabisa, nk'ubu bamaze no kwitegura, ngira ngo nitangaza zaramaze kuryandika. Hariho nk'ubu wamaze no kwandika itangaza zosohora.
kubera mu mutwe we biramugora kwakira imbuto ivuye mu byo yarimye. Abanywanyi bawe barashobora gutora uwundi muntu kubera iki? We wazanye umukandida mubi. Urashobora kubura umugambwe ufise abanywanyi benshi ugacuza n'umukandida mubi. Yo nta kibabuza ko bitorera handi. Kandi nagira mbwira abanyamigambwe yuko bajya abanywanyi samahera ufise mu mufuki wawe. Uvuga ngo baranyivye, uza wumva umunyamugambwe ngo baranyivye abantu, ngo banyivye abanywanyi. Ninde akubwiye ko bajya ari intama wowe ufise? Hariho abazi ngo n'udukwavu atungiye mu nziwe. Bajya abanywanyi n'abantu hageze gutoratora hashaka. N'umugambwe uri ku butegetsi ufise abanywanyi benshi mukaza n'umukandida mubi muzotsindwa. Nabivuze mukazoza n'umukandida mubi bo baranka kumutora neza. Kwemera hintayishize rero ni ikintu ca mbere gikomeye, kuko iyo urimye iminsi yose uvuga uti nzokwakira ivyeze. Nico gituma nsaba ko ata murundi yose bamatora. Usivye amatora abandi baragutorera kandi bakagutorera ikigaba. Nico kibabaje rero, kuko bagutorera utashaka. Iyo bamushaka uba waje gutora, kandi rero uwo batoye aragutwara naho utamutoyega. Gusiba gutora burya wewe nyene uba wiyimye amahigwe. Hariho abantu basiba gutora kubera ubugaba gusa. Genda ufume uvuga uti ndamwase. Reka navyo biremewe. Ukagera ukavuga uti ndagiye muga uyu sindamutora. Muga gusiba ubuvuze w'igihugu ntikironka indongozi. Gituma ndabasabe aho muri mu kibano muhanurane muri izi nyigisho jana n'amatora. Hanurana mwese kugira ngo ntagire ntumwe azosiba kuja mu matora. Kuko wase kugenda wiyatsa uburenganzira mugabo utumye wewe nyene uzokwamana gahinda. Iyo batoye udashaka uzokwamana gahinda. Ni handi uvuga ngo wese nkwemera. Umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza cyane. Namwe rero ngaho wipfuza kuba umukuru w'igihugu aba yipfuje igikorwa ciza cyane, kuko umukuru ni iteka Imana iha umuntu ngo azoba yipfuje igikorwa ciza. Ngo nico gituma ategereza kuba kuko ico gikorwa ciza ntiwogishobora utari bijya. Rero umutumwa Paul yaciye avuga abashaka kwitoza rero, abashaka kwitoza ndababwire ibintu vyiza kugira ubumubwiriza. Ubwa mbere abari umuntu azira kanenge. Abakandida mutangure rero mwiyumve abashaka kuba abakandida. Abashaka kuba abakandida bafise icipfuzo ciza cyane, mugabo bategerezwa kuba ari abantu bazira akanenge. Ngo ategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Mwavyumvise? Bamwe bafise abahabara ku ruhande kuba umukandida burasokora. Burasokora cyane ubihebe bose ushire ku ruhande. Ategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Ategereza kuba ari umuntu amenya kwigerera, atagira umutima muke. Hariho abantu bafise ameru, utegereza kumenya kwigerera. Ngo ategereza kuba ari umuntu w'ubwitonzi. Umuntu w'ubwitonzi rero ntibyoroshe. Mwumve abashaka kuba abakandida. Ngo ategereza kuba ari umuntu yikwije ubupfasoni. Arega asha nk'umuntu aboregwa akagenda aratembagara mwibarabara aba yikwije ubupfasoni. Oya. Ngo ategereza kuba ari umuntu akunda kwakira neza abashitsi. Akundana. Hari umuntu akundana. Afise igishika, afite igishika abandi. Uwo ni wakwiye kumubwiriza. Ngo ategereza kuba ari umuntu azi kwigisha. Ngo ategerezwa ngo kutaba imboregwa canke umusinzi. Bimwe nari mpejeje kuvuga. Ngo ategerezwa kuba afise impuhwe, ntagira amahane, ntagazwe n'umwina w'ivyisi. Ntiyabuze abari bafise umugambi bace batavuga bati ndasokoye kabisa. Umuntu afise umwina w'ivyisi ntushobora kuja kumuha nk'ikigega yo bimara vyose.
ngo ateza kuba azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni, gutora umuntu umurabira no ku bana biwe ukamurabira ku rugo rwiwe. Ivyo tubisanga rero mu ikete rya mbere umutumwa Paul yandikiye Timote, ni ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi. Muze muhasome kugira ngo ushaka uzomukandida abanze yiha amanota wenyene. Kabona wihaye 10 ku 10 uzucumira ko abene gihugu bazoca baguha 8 ku 10 uzobutaye 80 ku 100. Umwe wese rero ni vyiza kumenya kwisuzuma. Aya matora tugira tuje mu mwaka uza, yoba amatora atagira akanenge, abarundi bonyene bakayashima, ntimuze muri abanyamahanga, muraba abarundi. Tuyitegurire neza, duhanure umukandida tubonye atawe tuvuge tuti ntiwirigura aja kugira forfait, shirikira abandi wewe ntuze ko tuhanurane, tumve ko turi mu muryango twe turiko turondera ubutuje imbere gusa kandi abona iyo atujana. Tuzoba duhimbawe mu gihe twarose ubutuje imbere, atwereka iyo tuja tutazimira, kandi ashobora gutuma twese twitaba amatora ntagire n'umwe asiba. Ariko dusabe abanyamigambwe canke abigenga bazokwitoza babanze bonyene birimbure bigishanye, ariko vyose tubikore umutima uri munda turi mu bugwaneza. Dusabe yuko ata muntu n'umwe yosiba amatora, kandi ntagire umaramara ngo noja mu matora ngo notsindwaga, navyo yere ntagire umaramara. Hariho abantu babonye ngo kwitoza kwa mahera ni menshi ngutanga amwe y'ingwati, mugabo ntibaharuye ajya amabirete ndovota ajya amakarata baguze kugira utogwe, agugwa ngahe? Agugwa ubusa kurajya amahera y'ingwati wazanye. None uze gutesha umwanya igihugu, emero yatange kuko ni waronka amajwi menshi bazoya gusubiza. Wagiye naho kusondeka reka ajya amahera baguze amakarata basi bigarure ko nadukeye. Wagiye kubesha ajya amahera wazaye niyo acagura ajya amakarata basi igihugu cigarutse nadukeye kuko wagiye kubafyinisha. Baza gutanga amahera ataco bariko barayatangira. Ntihagire rero uvuga ngo urumva ngo naretse kuja kwitoza kubera ajya amahera. Ajya n'ingwati warose amajwi meza barayagusubiza. Ubonye rero atamajwi uzoronka isi ibirutora abandi. Ariko rero mumenye yuko kwitoza naho utsindwa ntuzuvuye ngo ndamaramaye. Igihugu kiguma ari ca kindi nyene.